Jewe kuba byaravuzwe yuko Sammy yapfuye bamaze gutangura kupibriya ngo yapfuye yagize iki ivyo byose je byarancanze ndavuga ati none umuntu mubita mutima arakunzwe respect vraiment ariko arakora neza. Mwiriwe mwaramuse bwake mugoroba mwiza igitondo CIZA nawe ndaziko budget mudukikana muri kwisi yose ndakubwira ati ari abantu nubu bakiraba budget TV atarakora subscribe attention mukore subscribe na notification kugira ngo muyaronka amakuru ya update mwana ko ndabazanira abantu baba barakoze ibikorwa bidasanzwe ndi kumwe na CIZA comedian n'umukomedie novuga yuko afise ijwi yisangije ngaha mu Burundi. CIZA ni sawa? Ya, ni sawa ndakomeye. Ya, ndakomeye kabisa. Yego. CIZA tukimaze imisi tutabona. Tukimaze kubona muri 2020. Numbaze nabyo nibuka. Nukuri nabyo nibuka igedero kanirako nabyo nibuka kabisa. Turi mu misi mikuru ya Sevanati. Wewe Sevanati ubona gute? Ya, imisi mikuru ya Sevanati na isi misi myinshi kandi ari umunsi umwe. Umunsi mukuru wa Sevanati. Shacheme ngawakiye kabisa. Ubundi nagiye kwibuka yuko ari Sevanati ariko umumama araho yandikiye muri groupe abantu ngo Sevanati nziza. Niho nce nibuka yuko ari Sevanati. Ego kabisa. Sevanati ni yabasore n'inkumi bakundanye. CIZA. Aza kanu kametuka duhere kuri post twabonye ya Sammy ngo Sammy yapfuye. Ngo rest in peace ibintu byinshi byagenze gute ni umuntu yabikoze cyane mwe mwabikoze muri rukundo. So jewe kuba byaravuzwe yuko Sammy yapfuye ntabwo twebwe muri Rukundo TV tuyifise mu ruhara bivanye nuko natangiye kubona abantu bapibriya ngo Sammy yapfuye twicaranye. Urumva reje byarancanze kuba naramanye none mani uragwaye twari kumunyamusi nabo baza uragwaye ngo yaje ndakomeye. Hama mu mwanya zatubona batanguye gupibriya bamaze gutangura kupibriya ngo yapfuye yagize iki ivyo byose je byarancanze ndavuga ati none umuntu bariko barapibriya gikomeye ngo yapfuye bariko bamwongereza imisi yo kubaho azoramba cyane azokwiza imyaka amajana 8 ari ku isi kubera ari abavuga ngo bariko baragusema ngo bavuze ngo wapfuye ntabwo bariko baramusema vraiment ahubwo bariko bamwongereza imyaka yo kubaho. Kuba banoze ngo wapfuye byo tumupfa. Oya, byo tumupfa ngo nuko bavuze ko wapfuye. Ya kabisa ahubwo gusa kimwe ndiyumvira abantu benshi baba bakeneye ama views. Ari nk'abantu usanga bamaze kumva post kubona post nk'izo. Bazama nko baratifunyisa misema kita basa ni alo ni sawa we ngo wapfuye. Yamaze kumva kwanza ko yitavye. Akashasa akaanza ngo wapfuye. Kandi yumvise kari we yitavye. Jewe kuva mu gitondo no munsi hamaze ku telefone abantu bashika ku 8. Bose bambaza ati naka izo nkuru nivyo yapfuye nkana nabwira ati nimwe mwamwishe. Je nzi yuko Sammy ari muzima. None mwe bwaho kajagari muri ko murazana nakibiki. Urumva mwibarabara ngo naka yapfuye jo bahuye n'umugore we wanje bamubwira ngo none ngo uri kuratembera umugabo wawe yapfuye imagine uyumvira. Umva bamwe bazi kari je napfuye abandi ngo ni Sammy bagaca banyandikira rero. Sha. Nako kaya yanyu muri kariyeri yanyu muri yo kumenyekana ibigo yakanu kose kaba baca bagakuza nk'igihe uzoba wapfuye byavure bizogorana kugira bavyemere bazana umusada kugushinga. So ndibaza yuko igihe nzoba napfuye ntabwo bizoreka kumenyekana bizomenyekana ubundi napfuye mba napfuye nyene kuko nuwo bazobaza azovuga ati yapfuye mugabo nta muzamu w'isi twese turabizi yuko ariyo nzira ntawo kwanga gupfa gwaje nubwo wo kwidadira je nagiye mbona abantu benshi batinya gupfa mugaye yo gwaje uratera igere haje uri kurasambagirika kugira gace isingenda nagoroka vuga nyaruka mugabo ubundi wirutegereza kugenda umva ivyo ntawo bitinya gusa kimwe kuba bariko barabika ko twapfuye maze si byiza si byiza kabisa. CIZA wifuza kuzoba umusaza gushika ku myaka ingahe? Jewe
Imana imbabarire cyane Imana nyene nkizi ubuzima Okay. je ndasaza nifuze inakutoreza ngo ati je indayirengeje nibandi ko ndagora abantu Imana imbabarire cyane kenshi nakunda kubona umuntu ashobora guteseka bivanye nuko abafise abantu bamufasha ntibamufashe. Imana imbabarire narigeze kwifuza yuko ntogira imyaka myinshi yo kubaho ku isi. Kubera iki nagiye mbona abantu bakunda gusaza gose badafise abariko barabafasha sha usanga bigoye vraiment, usanga bigoye mugabo gusa ntawe umenya ico Imana ikora. Turacari ku isi ntawe umenya ico Imana ikora. Birashoboka nkazokwiza imyaka 90 canke 100 canke 105 n'ubugombe bw'Imana. Ariko gusa kimwe umuntu ashaje adafise umufasha vraiment birababaje cyane, birababaje. Nagomba sabe n'abandi abantu bo bafise abavyeyi bashaje ko batobatererana. Bashaje vuga kuva nko kuri imyaka Guhera ku myaka 80 kuduga bareke kubatererana vraiment, kuko hari nkaho ushobora gusanga umuvyeyi atanguye kugusabira umuvumo kandi bitari ngombwa bivanye n'imyaka afise, ariko araraba abana biwe ntibariko bamufasha, abuzukuru ntibariko baramufasha. Ivyo rero bigaca bimpiciye. Mani reke iyo bandi tuyihagarike kabisa ko ndumva menga ni birebire kw'icyo kibazo. Birashika kabisa abantu bageze mu za bukuru tuze turabitaho. Je nakavuga ati anako leta n'umuvyeyi wacu yavuze ati abana baze baravugwa ku buntu, abajya baze baravugwa ku umuvyeyi twakoresha tubwira ati je nifise ikibazo cyo kwivuza, ikibazo cyo kubaho, ibintu byinshi. Leta rero ziribuka abo bantu bageze mu za bukuru. Ego n'ukuri bo bakoze ebagabo ibidasanzwe, kuko ndiko ndaraba vraiment muri kino gihe turimwo hariho nk'umutamakazi ushobora gusanga imyaka afise sha ntivyari bikwiye yuko abana bamutererekana, ariko usanga abana babo barabatererekana, ugaca usanga rero sasa ni hari umunsi nigera gusanga umubibi araho yari mu gikoma. Umubibi vraiment yarafise abana, abo bana biwe ntaco bariko baramufasha, nsanga ari muri gikoma ariko yoza ibivodoka. Vyarambabaje vyarambabaje. Kenshi rero duhuye nk'umuntu nk'uyo n'ukuri mfise igihumbi sindeka ukimusigira kubera iki ndazi neza naje nzosaza. Nzosaza nzoguma ndi umusore. Nawuzi imigambi y'Imana ndashobora kuba sigaje nk'imyaka 2 canke umwaka umwe nkigira nkazezera isi. Mugabo mu gihe Imana izo binteye iteka ryo gusaza nahone ni vyiza cyane. Rero ndiko ndasaba abajene nkanje vraiment bazi ko baba bafise abavyeyi bashaje bareke kubatererekana. Ico kintu cyarambabaje cyane. Ahasigaye naho leta nawe yone n'umuvyeyi igira icifashije abantu bashaje batishoboye kugira ngo ubuzima bwabo burushirizeho kugenda buje imbere, kuko ubundi iyo leta ibafashije birashoboka ngira ngo ya mivumo basabira abana babo ntibagereho bivanye n'ukuntu abana babatereraniye. Ego sinzi yuko no mvuze nawe. Nivyo CIZA ariko araba urimo mu comedy mu Burundi bakina comedy bagakina na film. Mubo nje nkavuga ati CIZA ndabira comedy batanu nyene ubona yuko bakunzwe ngaha ndabaha akazi botora abantu. Aba comedy bakunzwe batanu. Nkakubwira ati nkora aba comedy nyene ubona batanu bazi imbere ndabaha akazi. Okay. Mbo ndashobora kwiherako ya ndakunzwe. Tugiye kuri wa mbere, kwa kabiri Sammy arakunzwe, kwa gatatu uwo bita Mutima arakunzwe. Respect vraiment ariko arakora neza. Mbo Ildefonse no wakanga abandi nzina baye hasigaye umwe. Okay. Gombe nje mu bakobwa. Turafise umukomedi yitwa Sisi. Nawe narashoboye. Sisi ajya no mukomedi. Akora byose. Okay, okay, Sisi wa gatanu, umuhunguro wa gatandatu. Ushaka ngwize. Ya nagasore abandanye ariko arakora neza vraiment, abandanye imbere ni heza, ibintu bizogenda neza. Yego kabisa.
Okay. Ziko turabona CIZA. Tuko turabona twegeze ko n'amafoto ya nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi ari kumwe n'abakomite atandukanye mutima kigingi kubera iki iyo opportunity yaronse ba mutima ariko nk'ubu biba byogorana kugira tubone mu na CIZA. Okay, Imana itanga uko ishatse. Imana itanga uko ishatse bivanye n'iki nibihe umuntu abarimwo barashobora kuyimvira ko kanaka. Erega twese abakunzi ntiboherera mu mubindi. Ntiboshobora guhera bavuga abakunzi. Abakunzi b'inzoga Abakunzi b'inzoga sinzi uko nico kirundi bakivuga. Twese uvuze ngo uduhamagarire rimwe twese vyokunda. Mugabo umuntu wese arashobora kuvuga ati reka nakanda muhamagare aza kora iki, reka nakanda muhamagara aze kora iki. Rero mu gihe barose ayo mahirwe yo kuba bo bahamagara ni vyiza cyane kabisa. Ego ntawo bigaya, ni vyiza cyane kuko bica vyerekana yuko imbere bariko baradukurikirana kandi badushigikiye muri game kuko yani uhamagaye kanaka ejo nanje mvuga ati nanje ejo nzoshikira. Ego. Okay. Ni mutima kireka ko ari karakina imbere y'umukuru w'igihugu imbere nyakubahwa umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi. Akaba ahije gukina yarasavye yuko abajejwe igisagara ca Bujumbura canke abajejwe ibisata bitandukanye boraba bagasubira bakugura konseri bakugura ibitera mu madeni ngo ni menshi. Wewe yiza kuronka ijya opportunity nikiye kintu kindi ari gusaba nyakubahwa mukuru w'igihugu cyacu CIZA cy'u Burundi vyerekeranye ni ukora y'abakomedi y'abafilm uretse bijyade nani mutima yavuze we wari gusabira. So turacakeneye cyane abantu badushobora kudufasha muri filime kugira ngo filime zacu zigere kure. Ubundi ibindi bihugu birasheta imitahe leta y'ibindi yani ayanda mareta dufate nkuko nka sinzi ko wigeze kubona ijya filime ya ninde gabasha ndamwibagiye Van Damme Jean Claude ijya filime bakiniye muri Toronto sinzi ko maze kuyibona ijya cinema president wa kijya gihugu yaragize uruhara mu ijya filime kugira ngo isohoke kugira ngo yerekane igisagara yerekane kajya gace ka Toronto. Bisigura ngo iki rero bisigura ngo turacashaka cyane abantu bashobora kudusapotinga canke ise leta idusapotinge kugira ngo tugaragaze igihugu cyacu kari igihugu cy'amata n'ubuki kari igihugu ciza kari igihugu gifise iterambere. Urumva muri filime tukagerageza uburyo bwose bwo kuvyerekana. Deja turashobora gutegura nka filime ugasanga amadu tuba dukeneye ntayo turiko turaronka ndetse turakeneye no n'amabiro akomakomeye muri leta ariko ntibikunde ko dushobora kuyakoreramwe. Urumva bigaca bituma rero twogira iki twose abareta kugira ngo idushigikire haba mu buryo hari gihe dukenera imiduga kuko nagerageje kuraba abantu bakina amafilime keshi mu gihugu cyacu cy'u Burundi basa nababitanguye burya nta mafaranga menshi bafise beshi n'amafaranga menshi bafise bisaba ko leta idusupportinga kugira ngo tutere intambwe tujabuke kugira ngo tumere nk'ibindi bihugu kuko urashobora gusanga abantu ariko barakina bakerekana ari nka filime ko hari amafilime menshi ushobora gusanga harimwo ibintu bya gisirikare amasinema ugashobora gusanga harimo ibintu bya karate. Urumva rero sasa kugira ngo tuvyerekane biratugora cyane mugabo dufise abantu turashobora gukora filime vraiment mukavuga ati iyi filime vraiment ni filime imeze neza ni filime ibikenewe byose birimwo nimba ari inzego ziperereza tukavyerekana ukuntu bigenda mugabo urashobora gusanga nk'ubu twerekanye ngo n'umupolisi usanga nje nambaye impuzu zisanzwe nta niteni. Urumva nta niteni hama ngo ndumupolisi kandi tukagerageza gukina mugabo kore ukayiviva mugabo inyambaro yonyene iragaragaza ko utari umupolisi nubwo wovuta isi yagute biragaragaza kuko sha najya gufata ko ngubu vraiment ugashobora gusanga umuntu yafasha umuntu ko ngubu eske ugacuma magaraje ndi umupolisi ngo nje kumufata ndamufashe nambaye civil nawo ngomora ingumi biraboneka neza ko ndumusevili. Usaba bazi baraduha ibikoresho cyangwa ibibanza vya leta baduha ibikoresho baduha ibibanza bongere badushigikire kugira ngo turushirizeho kugira iki gutera imbere. Nk'ubu tukabona CIZA kina filime ari colonel tukabona tya mpuze la colonel yewe nkurikirana filime nyinshi bakakwereka general afu general
bakakwereka n'igipira arimwo n'abamucungereye. Ivyo rero nivyo bintu bitugora n'ababishika ko nabo ucusanga natwe tudashikiriwe. Urumva? Kandi nibaza ko mu bindi bihugu ari ibintu bisanzwe bibaho kuko turatubona abakina bambaye impuzu za Amerika zijyanye n'igisirikare. Nibaza ko bishoboka rero sinzi rero ko hari ababijejwe bazova batwumva abaze barabidufasha. Ya cyane kudushigikira vraiment kuko turacyakeneye byinshi muri film. Turacyakeneye byinshi. Ngerageje kuraba Tanzania, wewe warazungurutse Tanzania. Ndibaza urabonye yuko bageze kure kubijyanye na filme. Urumva natwe turashaka gutera intambwe. Niba dushigikire vraiment. Niba dushigikire. Nandi kuvuga ngo bugurura ububare n'ububare n'amakonseri n'amakaraoke. Yego umuntu asaba ikiri ku mutima. Asaba ikiri ku mutima vraiment. Canke nuko wewe wasanze yagira comedy stand up. Wowe kabutari muri iyo career ya comedy stand up ya comedy yo gutwenza abantu nyene barahana. So je ndibaza gutwenza abantu mpora ndabikora mugabo ndabikorera mu mashengero. Ndabikorera mu mashengero atandukanye yo bampamagaye ndagenda nkavuga ubutumwa muri comedy nyene ndi umwe canke ndi kumwe nabandi byose ndabikora. Yego. Kandi bize ko CIZA ari umuvuga butumwa. Ego. Umuvuga butumwa komeye cyane. Umuntu wese yifuza gukizwa canke yataye inzira ati kwa CIZA yo musubiza ku murongo w'Imana. Okay. Sawa, ikintu kimwe kiriho. Wavuze ngo narakize iki? Narakijijwe. Ndacyakizwa. Ndacyakizwa kuko Bibiliya ijambo ry'Imana rivuga ngo nta mugororotse kwisabaho. So ndacyakizwa rero kuko ari utungora ugasanga ndiko ndagenda nabi ibintu nk'ibyo nawe muravyumva kuko turabantu kandi turacyari mu isi. Ego CIZA. Tukaruse gato kuri kimwe bavuga yuko tutaronka ibintu bidukinisha. Uriko uraraba keshi filme zacu ni zazindi umugore yahukanye umugabo yashwanye n'umugabo umwana yatwaye inda bamufatiye ku mugore w'abandi. Ariko twaraba filme z'ibindi bihugu usanga harimo igisirikare cyo muri cyo gihugu igipolisi harimo ibintu bya technology ama laboratoire igisirikare nko twarana filme z'ama FBI CIA ibi vya NASA n'ibindi byinshi bikomakomeye. Ariko twebwe tsiko dukina usanganye nari vya bindi za nkuru zo muhira mu rugo kubera navuze ngo ibikoresho turabibura. Ibikoresho turayibura nka twebwe muri Rukundo TV uje ukavuga ati okay kora filme ibikenewe byose byaba bya gisirikare byabiki turagira iki turatanga uburyo. Je ndibaza muri Rukundo TV twokora filme ku mpamvu zuko abantu bose bashobora kuvuga ati vraiment barakoze kujyene dukora filme zirimo impanuro zirimo inyigisho turashobora kuzikora kandi turafise abahinga vraiment turafise abahinga twagiye tubona bashoboye cyaro mu tipe twigeze guhurira kwa Simo uwo mupeti vraiment ndiko ndamuraba ukuntu angana n'imyaka afise nkaraba n'ubumenyi afise muga yarabuze habujana mbe bamwita ndega baje ndamwibagiye kabisa asanzwe kina filme sinibuka ko ahora kina filme gusa nabonye ashobora gucreate alien akayicreate alien ni Joshua vraiment nkurya mwana aroso abantu bamushigikira vraiment yotera intambwe ujya w'amatwi nimba ari uko afise amatwi nka alien narabonye arakora vraiment arakora nibagaruye kuko narabonye amasanamu yakoze ndavuga ati ni umwana ashobora gucreate ikintu kumamvu uko niyumvira none uyu mwana yarakoranye n'abazungu yaragize iki rero ikibazo dufise ni iki kimwe tukeneye badusupportinge ibikoresho kwe dukora ama filme dutwike ama history meza turi nayo ariko tubura badufasha yego nukuri ashakora nk'umuntu akagwa bya bikoresho byose ariko ugasanga n'ubundi uzanye ikintu cy'ugwagwa ugasanga uzanye filme ya fake oya je ndakwemereye icyambere na mbere nimba ari filme yo kugwana jewe karate ndagerageza buke ndashobora gutera nk'imigere nk'ibiri cyangwa imigere nk'itatu nkasumvya inkoko urumva aho rero nahuye n'umwana azi guteranya amasanamu neza no kumonta ibintu bica bigenda neza uriko uravyumva hari n'abandi rero bafise talent zitandukanye muri twebwe nyene bashobora gukora
kandi harana barabavuga ngo urumva ngo ururimi ngo filime ngo kiri international ngo byo dusaba ngo ivyongereza n'ibifaransa nibaza ko ivyo bidakenewe urabona ko abahindi bakina mu gihindi nyene kiwabo Saimo hari filime mu hindi urumva iri mu cyongereza Saimo atari yo bagiriye dubbing hari ikintu ngomba dufashanye ukunda kubona dukora amafilime muri Rukundo TV mu miduga ingahe filime zacu zirakunzwe ariko dukunda gukorera mu miduga ingahe ntayo nkunze kubona sawa rero twebwe turashaka ibikoresho nivyo dushaka nta kindi dushaka gusa ibikoresho badufashe baduha ibikoresho hanyuma dukora akazi bosi wanyu mu diaspora kubera cyatabaye imwe byose mukeneye mukore filime aza kuzigurishana muri Netflix sawa ikintu cyambere na mbere benshi impamvu abantu barafise ingeso umviriza bazi neza yuko bosi wacu ari muri Amerika ubundi badusapotinze nawe ne bimuha inguvu yo kubona yuko igihugu turimwo kiriko kiragira iki kiriko kiradusapotinga ubundi Saimo tuvugane mu muco kubera ko abantu baguma bitwaza ngo banaka bo muri Rukundo TV ngo ndushobora kubafasha ngo kubera bafise umubosi hanze ahubwo bari bakwiye kudusapotinga kugira ngo turushirizeho kugira ikiguzamuka mugapana kuvuga ngo ko mufise umudiaspora ntidushobora kubafasha oya turabana b'igihugu twese turabavandimwe irifo tugira iki dutsezanye imbere kugira ngo dushikane yani dushikane beshi kuco bashaka hari nakandi kantu usanga hari intambamye nyene muri industry yacu ugasanga impano turayifise gukora neza turakora neza turabishoboye abandi turazi muziki turazi gukina filme turazi numva ko bavuze ko hari na Joshua ashaka gukora editing ku buryo bugezweho ariko rero gasanga nyuma y'ibyo byose ikigereseko dufise inzigo ishari ubujyajya gasanga naho bya bintu byoba canke byokunda utwo tuntu dutatu twoshati bintambamye kugira ibintu nibipase n'ubundi aho rero bigumye uko ntabwo tuzokugira dutera intama tuzokumirwa handi nyene tuvuga dukeneye ibikoresho bitaboneka yego gusa kimwe je ndazi neza management yacu badushigikiye ndibaza ibihe byogenda neza icya kabiri naco ikintu agomba gusaba abantu bari kuburyarya ingorane niko usanga nkawe nawe bufise uburyarya oya je naburyarya mfise vraiment wapi naburyarya mfise Simon tureke uburyarya ku mpamvu z'uko bokurungikira nk'ibihumbi 100 ugacuma igihumbi kandi bakurungikiye ibihumbi 100 urumva rero ubwo bari ubukene oya z'ubukene tugira urukundo basha dukundane n'ukuri n'abakinyi ba filime mu Burundi ndukundane Voilà, nico kintu rero keshi sukura gusanga cyagaruka bwati. None je naho nozana umumiraide wanje ndawushire muri filme. Ngiye kushira muri babantu zanjyajya, babantu badakundana, babantu badafashanya, babantu batari hamwe tivyorangira homvye n'ubu. Oya mugabo, je ndizera neza Simon imyaka mutubonye muri Rukundo TV turakundana. Turagerageza gusa ni hamwe nyene turabantu kuko nta muntu abura gasembwa. Turacari ku isi. Nta nyambe buragaho. Turacari ku isi. Gusa je ndizera neza nuko yuko ejo canke hirya ejo bishobora kugira iki bishobora kugenda neza hamwe n'Imana byose birashoboka. Ushaka mukundana muri Rukundo TV nyene ariko ugasanga ntimukundana nk'abakinyi ba filme ndundi. Sawa, jewe nta mukinyi arigera nsaba kuza gukini wewe ngo nange. Nta uraza ambwira ati ingukine kuko jewe wambariye nze gukina vyogenda neza. Urumva vyogenda neza. Rero nta numwe aragira iki arigera aza kumbwira ati gira iki kora. Okay, uri kuraraba n'abakinyi beshi ba filme ndundi bagenda bakorana mero bikarangira batandukanye uroro sinzi ko ndabuvuga ni bwishi cyane beshi barakorana filme zibiri pse agacakorana n'uwundi bagenda batandukana ugasanga abantu nabage baratandukana bose barazinanye bage barahura ariko ntibakiri kumwe bapfuye ibinibi arabapfu sambanye arabapfa mahera arabapfu bubeshi ibintu bidafasha. Je ndibaza neza yuko biravana n'umuntu inyigisho yize. Biravana n'umuntu inyigisho yize bikavana naho yigiye. Bikavana naho yigiye. Kuko urabona je sinize nta mashuri mfise menshi ariko ikintu cyambere na mbere no saba abantu n'ubwizigirwa no kuvugana ukuri. No kuvugana ukuri
kubera benshi cyane vraiment kuvugana ukuri birabagora ego ico kintu rero cy'uburyarya vraiment ico kintu cy'uburyarya bari bakogira iki kugihagarika kugira ngo turabe yuko filime mu Burundi zoronka ikibanza ca mbere ego pe ahandi naho nabonye abaririmbyi bakunda namana abaririmbyi byofuma abaririmbyi baragerageza vraiment kuko abakinyi ba filime yikorana dakorana n'ubundi amugaba abakinyi ba filime baba bahuye ari abantu benshi b'imico itandukanye b'ingeso zitandukanye naje ndumuririmbyi wa gospel kandi ndumuririmbyi kwa indirimbo zo guhimbaza no gucazira Imana ego kabisa kandi rero ako kadefu nasanze kari no manu ivyo ba gospel urabona yuko tiko cyabamenye ba gospel bari hahandi nyene bamwe tuzi ni babandi nyene ntabashasha tubona indirimbo zo mu Rwanda za gospel zo zivuzwa no mu magreze hehe mu manza zitandukanye wibaza ko impamvu ari yaje wibaza ko ni yangeso nyene barinubana kuko iyo bagiye kuririmba ucumenga bariko bagira amarushano ariko ntibamenye ko turiko dukorera Imana nico kibazo rero dufise iyo ngorane niyo dufise ubundi ucumenga turiko turondera amafaranga ibintu nk'ivyo mugani bamenye neza yuko naho burimba gospel nta mafaranga buri kurarondera amafaranga barayarondera mugabe cyambere na mbere sayimo tuze tuvugana mu muco mu gihe uri kurakora ilifo wiyegereza abantu kuko ntushobora gutera intambwe utiyegereje abantu nta kintu na kimwe ushobora gushikako nk'ubu urashobora kuvuga ati nkeneye kwikorana rero kurya ko kwikorana ntabwo uzokwigera ushika ku cyo ugomba gushikako niyo mpamvu turiko turasaba kugira ngo abadukuriye badusupporting kugira ngo tugire aho tugeze umva turiko dusaba ubufasha yes nizira yuko wese ahari post arimo cyakwiye guhindura nizira ko yacyumvise je byarambabaje ngi hano mu rubanza ndumva indirimbo ya mbere rwabanza rwa Khomize de diplome ndumva indirimbo ya mbere yo mu Rwanda ya kabiri yo mu Rwanda ya gatatu yo mu Rwanda ya kane yo mu Rwanda ubwo rubanza nagira mbwire cameraman iti dutaha iyumvire rero turazi kuririmba mu Burundi ariko ugomba kubwira ngo cameraman dutahe bivanye nuko yo urumva je nuko ateje nariko ndavuza nari kugenda nkabihagarika utagiye umubwira ati DJ hindura umuziki oya ariko mwishira program afite playlist yiwe yapanze uwo mu DJ sinona mamagara no mu rubanza rwanje ya ikintu numva no mamagara gute tumuvanga basi tumuvanga we la kuvanga ni yagizeyo byose yewe kuri kuraraba uri kuraraba abantu bagiye baratera imbere bakunze ivy'iwabo Saimo je umunsi nakoze urubanza ntabwo nzokwigera mpamagara DJ nzoza ndagenda mpaguruka mu ntebe cyangwa nzofata radio ndayishire pembeni yanje ba friend azishire hirya nije nyene urubanza sinza ndashira mu indirimbo zanje abantu ba burundi wewe ufise ntandi mufise zirenga 10 ne mfise indirimbo 10 okay mfise indirimbo 12 gusa mu izo ndirimbo 12 kubera uburyo hariko zibiri kuri YouTube ariko ndarahiye hamwe na hari impamvu nizo zonyene bantu Nisicyo nyene baza yuko ari gukosora umwe wese mu kibanza arimo uri karatumva ababikora dukunda ivy'iwacu oya dukunda ivy'iwacu vraiment abandugu dukunda ivy'iwacu kugira ngo dutere intambwe baravuze yuko yari mu kiganiro abatrepreneur bamaze gucangura imigambi yabo bakoranye n'umukuru w'igihugu baramubwiye ati nyakubahwa dufashe abarundi bakosoma ivy'iwabo turafise ibintu ngaha vy'iwacu by'akanovera ariko umuntu arabirenga akaja gusuma ibindi bintu mu alimentation aragusuma ibintu bivuye hanze akanga ngashaka ama chips avuye mu Bushinwa kandi ngaha bihari ni kuvuga rero tuko tuvuga made in Burundi yaba mufungurwa mu binyobwa tuvuge no mu muziki mu entertainment bumviriza ivyo wacu barabi ivyo wacu je nibaza ko leta yashiraho nitegeko uravye ibintu vyo handi bakamufatira ibihano sai mu mengi ico kintu ni cokoro gusa mutama ndamuhaye respect niko bavuga bivanye n'ukuntu ariko aradushigikira muri comedy ego kuko ubundi impanuro y'umuvyeyi ni itumushika kuco ugomba gushikako ejo ni heza kabisa gusa dukunda iby'iwacu duteze imbere iby'iwacu dushigikira iby'iwacu uruzi ko umuziki wo muri Kongo kugira uyu munsi utera imbere ushe kuba wumva umuziki bagitwa kizeti nombate ijyangoma y'abakongomani n'igikubi tukacivuga ati umuziki ni w'abakongomani jewe ubwoko bw'imiziki ntabwo nzi ariko ndabumenya ndiko ndatamba ndiko ndatamba
birakatika kabisa. Kugira gushika uyu munsi ujya muzika w'abakongomani wumve nuko yigeze kubaho ingingo yo guhagarika imiziki yo mu bindi bihugu bavuza umuziki wo muri Kongo gusa. Byatumye n'uyu munsi ijya beat yo muri Kongo nijya nyene. Numva ko natwakwiye kuhagarika kubloka ibindi bintu tukabanza tukakunda iwacu ku nguvu. Imbere yo kubloka Simon, urabona upfa gusora umuziki gusa muri studio. Utaranawucikana muhira. Bawumvise kuryoshye gusanga muri studio batanawukuguriye. Ndetse kubera ubukene wasanga twenye n'ubwacu niko turayitwarira muri studio. Urumva ikibazo rero aho kiri. Kandi bamaze kutwara muri studio wimbira ngo bazawuvuza barawuvuza bacababika. Wiyumvire rero ikibazo. Batoye ku mafaranga bakawuvuza. Uwo batoye ku mafaranga bakawuvuza. Mugabo twebwe iyo dukoze baca batwara muri studio ndani mu mashini dwi bagaca babika. Urumva ico kibazo no kurwima. Yo. Na comedy nibaza ko hari nka comedy ushaka guha aba DJ zamuravuza shemuzi bajyana baza kugura amafilm bagasha babika kizo batesheje bakazidandaza bakaziha n'abantu. Nukuri sindiko ndabesha. Kashi. Reka tubihore. No babara cyane. Ego. Gusa ubu Imana ishimwe abigeze abajya DJ nibaza ko ubu bakeneye comedy za CIZA bagenda bakazidownloadinga hama bakazishira mu mashini yabo. Nibaze ko badazishira pembeni. Oya comedy zi wanje vraiment birazwi kabisa. Birazwi pe ico osi cinkeka ntabwo bazibika mu kabati cyane muri garde-robe. Kuko hariho heshi nza numva bariko baravuga ati comedy zawe ngaha muri studio ziriho urumva ahubwo zani izindi ahubwo baba bariko baransaba izindi kugira ngo bidandarize urumva mugani baba baziranguye mani bashaka ndaba ngo nongere nzi ndabagemurira urumva ikibazo hama nabo badandaza gusa kimwe sindiko ndabicira isoko kuko twese turondera gafu duciye muri rukundo gato turiko tubona season shasha ni Kanyana. Ego filme Kanyana igitwika kabisa. Filme Kanyana ni filme iri mu inyigisho zidasanzwe. Filme ije ari iki bavuga gute ije ikora ibikora inka nyene kuko urumva Kanyana ko gakomoka ku umuntu yitwa Kanyana cyangwa na Kanyana k'inka nyene n'umuntu yitwa Kanyana yakunzwe n'umuhungu adafise amafaranga yongera kundwa n'ufise amafaranga hacaba intambara zibiri amafaranga na yo Kanyana ni Jaja. Ego Jaja niwe yakinyari Kanyana. Ego. Wewe ukinurinde muri Kanyana. Okay, je nakinye nakinye je ndumunya papa wanje afise amafaranga ndondera Kanyana ku nguvu kubw'amafaranga Kanyana nawe atankeneye. Sammy nawe. Sammy yakinye ari umukunzi wa Kanyana vrai. Ata amafaranga magaba afise. CIZA numwe mu muducanga. Tuzi mubo rukundo, tuzi Colonel Tuna, tuzi imbare amajambo. Umwabo rukundo. Ahi yindi. Sasa uyu munsi muzanye Kanyana. Izo zose zibandanya canke harizo mwahagaritse mutangurize. So je ndibaza yuko ata amafilme kenshi dukunda gucikiriza hagati bitagoranye. Zose zizoduka. Ego. Nimwo rukundo ugiye kubandana. Umwabo rukundo sindamenya umwanditsi byo yateguye. Ego kabisa. Gusa Kanyana yo nibaze yuko niyo filime ya Rukundo TV tugiye kuza turabaha. Ego Kanyana nigiye kuziragaragara kabisa. Ego. Kandi episode ya mbere umengira amaze gusohoka. Ego ariko. Cyangwa sose coming soon. Coming soon. Naherutse kubera tamamega ya YouTube nari mfise naherutse mpartage nabonye link naherutse mpartage gusa sinuguruye ngo ndahabe. CIZA ni comedy twabona muri Rukundo TV zivuye kuri CIZA cyane kina comedy ariko comedy ziko turazibona kuri channel yawe ni kuvuga ko kuri channel yawe tuzasanga comedy filme nazo muri Rukundo cyane wabishoboye kubipanga gute kuri channel yanje hariko ama comedy
abakurikirana amakomedi bazoza barasanga ku makomedi gusa nzoza ndavanga mushiramo filme mugabo cyane cyane amakomedi. Ego. Babwire rero ahantu bagiye kuza bararaba komedi zawe cyane cyane. Okay. Hama komedi zanje ahantu mugiye kuza murazikurikirana ni kuri Birananiye. Katanyama. Media none gihari. Oya. Turayihindura no muzinye urayihindura mbanga wihindura. Vuga. Buja Media TV ya mbadare. Tugiye kuzisanga komedi zawe. Ya komedi zanje abantu benshi bagiye kuzuza barazikurikirana kuri Buja Media TV. Niho bazoza baragira iki bazoza barazikurikirana. Ego. Okay. Buja Media TV kuri subscribe na notification kugira uzaronka komedi za CIZA zitandukanye. Filime nazo kanyana n'izindi nyinshi kuri Rukundo TV. Ego. CIZA. Nizere yuko nundi munsi rise kukerera tuganire nyene utuntu tumwe twa filime nundi nizere kuzodoha kandi. Cyaje ndibaza nta munsi muraza kunsaba ikigano ngo ndakibiye. Hari umunsi numwe. Oya ndakubajije hari umunsi numwe muraza kunsaba ikigano ndakibiye. Oya nta. Sawa rero. Wewe umufatanya bikorwa wacu niho twimikiganira. Kono kuri. Gusa hariho gihe usari umuntu usanga mukorana nk'uko atarashika ahantu hashimishije cyane gose yamara gushika ahantu abone yuko abafansi babaye benshi bamugati ibuka twaradukorana kera ariko wapi ntakumva. Iryo kosa naryo nokora. Iryo kosa vraiment naryo nokora. Kandi naryo nzokwigera nkora. Ego vraiment. Ejo CIZA ntiyamenyekana gasigara afata indege hama bakuzi ba Buja TV bakavuga ati dukeneye CIZA akavuga ati je akaguma bafitwa kugara je nta muntu azangara ko kabisa nungaye ko nyene mbona ko menga arakoze muzombere cyabone. Okay, hama Simon ikintu kimwe kiriho muri buno buzima no gufashanya sivyo uno munsi ndashobora kuba ndagukeneye ejo nawe ukazonkenera. Rero ubu ahandi menya neza yuko wewe nzogukenera canke ukankenera kuko no munsi nimba noba ndi hasi nkagukenera canke ejo nimba jewe ndi hejuru nkagukenera urumva nuko ndumva no bisigura kwishi gusa kimwe kiriho abantu barakeneranira kuko ntabwo twese twoba batunzi cyambere ilfo haboneke n'abakene kugira ngo bazofasha abatunzi sivyo twese rero turakeneranira urumva umutunzi arakenera umukene agakenera umutunzi rero sasa ejo ninakena nawe ugatunga ilfo nzokurondera kugira ngo ufashe ntuzungare kuko twese turakeneranira. Aho nyine usanga bigoye ko umutunzi abimvume ngani yokenera umukene ko bavuga ati je na mukene nzokoresha amafaranga ndamuronka ariko umukene bigoye gukoresha amafaranga ngaronka umutunzi ko nta nayo abafise. Sayimu urazi ikintu kimwe kiriho urashobora kuba ufise amafaranga ariko mwayo mafaranga yawe hakagera igihe wipfuza nabo yarya warobize. Cyozo nyene ko umuntu yipfuje ko bamurira amahera. None Sayimu tuvugane mu muco nk'ubu wewe wocu gwara ingwara hari ingwara nyinshi babuza kufungura ugaca usanga ufise ibintu byinshi hanze no n'indani garuka usanga nta bufise babijya burya ntucurondera ababijya udashaka naho kubarondera ni hamwe uzocupfa bazosangura ikiminyororo ikuzimu none baba bibikiye nde wange kubitanga n'ubunini wapfa bazobijya none uzogenda ubitwaye kandi ubidakona no kubijya. Urumva ako kana batunzi nako nta kabaka barimo ngo je ngo nzofanga ibintu bizojahe waba wumva tubashaka kongeza n'ibyo afise. Simon uzorabe neza kizire gutunga imbwa n'akayabu ukagaburire neza sivyo karya inyama karya imiceri ariko hariho abana bariko baricwa n'inzara wo bafashije ariko urantegera ico kintu nimba ufise ivyo utunze mu nzu bijya ibiribwa vy'abantu bafungura ariko ibuka yuko hariho n'abagowe bakeneye gufungura. Birashika
mumbabarire sindiko ndabatuka sindiko ndabacyoza hari imbwa yakinyama z'inkoko yumvira ko matwi amara kweza atari y'inkoko mba birambabaje urazi kubona umwana utora inkoni ukamukubita umubemberereza amata hari abana umwaka ushobora guhera ata amata akojeje mu kanwa ugaca usanga amata arabaye menshi muri frigo ntiyanapfuye ahubwo ugiye kuyamena cyangwa ukayabuze numvise ngo burangwa amata kandi hari abana bariko baricwa n'umwumira w'amata rero turakeneranira ibyo birago kandi bajya boss cyangwa abana babizatunga usanga batakibuka ko hari abakenye batakibuka ko hari abana bagowe nibaza ko nabajya boss biba bigoye kugira yibuke ko hajya inyuma yiwe hari abandi bantu bari mu buzima bubi narazaro yari umukene kandi yo gusanga aramaga ko abakene usanga hari abakizwe usanga n'Imana ibazi mu gihe usanga biba bigoye ko n'umutunzi azoja mu ijuru reka tureke guca urubanza reka tureke guca urubanza kuko umucamanza n'Imana yo mu ijuru gusa kimwe turiko tuvuga ivyo twabonye sivyo turiko tuvuga ivyo twabonye vrema kuko birashoboka nkaca ku rupangu rwawe nkadodora nkagusaba ko kufungura ukakanyima oro imbwa atamusi siba inyama nikibazo my friend umwana umwe araho niwo umwana umukene yasavye umwana w'umutunzi umuhinda shonje numva inzara ubwo bwana rero nibwo yaruzi inzara isharisha none inzara ni iki uratangara gawe umvize umuntu Burundi gwana undi rudogo nyene ko rumubwira ngo inzara iraje yacagenda abaza papa we papa inzara ni iki mwani inzara nuzicyarishe ti wapi nashonze nkati sawa agenda abwira umutejo nzoyikubwira agenda abwira umukozi iti uyu munsi ntuteke byose byikoze byikaushe ati sawa turawa mwana baratembera barasirikira hagezeho kwakwana papa ngo numva ibintu biko biranjya munda tikauka birahera wapi biranka ubwo narushitse muhira ruza kurondera muri frigo urabura ikintu mu masafuriya urabura ikintu naki rutangura rero rurapfutse induru ibintu biko biranjya munda papa wacu ati iyo rero niyo bitwa inzara uya manja jata sasa rero tikumbe bya bintu ni ibigo bijyana none nibyo rero umwana agunda gusabye akubwiye kashonje uzozura mwumva n'ababosi rero baze barumva yuko hari abandi bantu nyene aba pasiteri bahuye n'imyaka pasiteri muzima bakaza kumuhamagara ngo aje gusengera umwana ngo nta peta fise imagine wiyumvire nyamunsi rero bahamagara umupasiteri araho nawe bamuhamagara ngo gusengera umwana ngo nta peta fise injya ziruzuye arayitegereza abana biwe nabo bari bamaze iminsi 3 badafungura ari mbere none aya masenge bo umupasiteri none aya masengesho ubundi ho ninayasenga ngo nondere apeti ibintu biruzuye urumva muhira ngo umwana yabuze yapetisha biruzuye yacyamubwira atumviriza rero mada wewe genda hariya ahasigaye ndaza guhamagara amasenga wa mu mama agiye umva bamuhamagaye ngasengere gwagwana aragwitegereza ukuntu gwabimbye amatama ukuntu abana be bariko baricwa n'inzara acaramubwira atumviriza rero nishavu nakane rega yaradugije ishavu utarenda gukubita banza rugomora ikoferi imwe rucarubona kurya urumva ruriye ruko rafunagira ngo rega wa mwana yakize aho nibibutse ngo bamuhe n'ibihumbi 5 byo kuja kurya no kubimuha niyo yaza kubasaba ntibari kumuha ariko kubera yamugomoye ngira ngo umunsi yatashe bamuhaye yo gufungurira abana yo sasa rero gusanga bitandukanye mugusanga tuba mu gutandukane kw'iyi si turamutandukane kw'iyi si umwana w'ahantu mu babwiza tungarize baramuhendereza ahora tukugura ice cream uguruho urarira ugahora rero mva ko bitandukanye ariko twese turabibana turamenye Imana oya yaramugomoye ikofe kamera bane hari yarize barareka gahora umwana rina bakamugurira amabumu ice cream ego rati kamera mani nyama urabona ngo muhendereza amata ego kwere ayaronka umwaka weze kamera mani wamata
amata yaronga umwaka wera ama ngo baguhendereza amata ego kabisa itwengera CIZA urakoze sezera turangize bakunzi bayita gute television bayitwa gute buja today yes bakunzi baju birasi okay bakunzi ba buja today bakunzi ba buja today TV nuko nyene turabakunda cyane mwibuke ko ndumu comedy vraiment mumbabarire abona tsitagije mumbabarire vraiment mugabo akariho karavugwa abandugo akariho karavugwa mumbabarire vraiment yego turabakunda cyane mwibuke kugira subscribe na share na commentaire turabakunda cyane vraiment